Karibu kandi muri rwa rukurikirane rw'amavideo. Maze igihe partage amavideo avuga ku bijyanye n'abigisha hamwe n'abavugishwa b'ibinyoma. Bibiliya avuga ko mu gihe c'iherezo hazobaho inyigisho z'ibinyoma, ngo abavugishwa ibitari byo canke by'ibinyoma bazogwira. Ariko ikibazo nkunda kwibaza ni mbega igihe c'iherezo ni ryari? Kizotangura ryari? Kuko Bibiliya ntayitubwira ngo ukwezi uku n'uku canke umwaka uyu n'uyu, ivuga gusa igihe c'iherezo. Hama iyi sujet, ibi ndiko ndavuga ni ibintu umenga muri eglise biri tabu, ni ibintu abantu badakunda kuvuga ko. Bamwe bazokubwira ati ifu ko tuvuga Kristo gusa. Si bibi, ni byiza cyane, ni byiza. Bakavuga ati ifu ko tuvuga abantu bamenya Kristo, ifu ko tuvuga Kristo. Mugabo waraba ivyipasa muri eglise, fati none ko baguma bavuga iyo Kristo ari bavuga ko ari we yovugwa, ariko resultat ukabona ntizijanye nuko Kristo ashaka ko abantu babaho canke uko ibintu bikorwa n'abamwitirirwa. Hama ikindi, uhereye kuri Yesu ukaja no ku ntumwa ba Paulo, bose baravuze, baguma babwira abantu kwirinda inyigisho mbi zitari z'ukuri, zidahagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Paulo we yaravuze, abwira Timoteyo ati mu gihe c'iherezo abantu bazova ku kuri kw'ijambo ry'Imana, benshi bazota ukwizera, bakurikire inyigisho z'ibinyoma zibesha abantu. Ibyo Paulo arabivuga. None igihe ca nyuma ni ryari? Je nibaza ko turi mu gihe ca nyuma n'ubu. Iki gihe turimo ni igihe ca nyuma. Ku uzoguma arindira avuga ati nibaza ko ari muri 20 ans ziri imbere, imyaka 50, 30, nibaza ko wowe uriko urihenda cane, kuko n'ubu turi mu gihe ca nyuma. N'ubu nyene Kristo yoza. Hama ku bijyanye n'ibyo by'abavugishwa canke abigisha ibinyoma, nibaza ko n'ubu bahari, kuko by'ukuri uri kuraraba ukumva izi nyigisho zigishwa n'abantu bamwe bamwe canke ibikorwa mu ma eglise n'abitwa umengo n'abaprofete canke ayandi mazina biyita, urabona by'ukuri ko nta mana ubonamo. Nta kintu na kimwe kiba cerekana ko kiba kivuye ku Mana. Ariko rero koma abantu ivyo batavyigishwa, mu bihugu vyacu ibintu byose tubona dushaka kwemera. Niyo umuntu ashatse kuvuga ati no ndagize amakenga, iki kintu ntikiva ku Mana, bakubona nk'umugumutsi, bakubona nk'umuntu nyene urumva yananiranye. Ariko siko biri, turabifitiye Imana yaduhaye ubwo burenganzira. Kandi ni byiza kurondera ukuri, kwiga kurondera ukuri, kujuja ikintu ukamenya uti iki kintu kiva ku Mana canke ntikiva ku Mana. Hama Bibiliya iravuga no kujyanye na esprit ya discernement. Iyo nta kindi dufasha atari kumenya ati ikintu kiva ku Mana canke ntikiva ku Mana. Ndabwira ko muri bijya byose tubona ngo ibitangaza ibiki, si byose biva ku Mana. Simvuze ko Imana idakora ibitangaza. Imana irakora ibitangaza. Personnel iramaze kunkorera ibitangaza byinshi ubuzima bwanje. Nobadondagurira kumbure iyo bindi ntahe y'ibintu Imana imaze kunkorera, nkarengegwa nkavuga ati ibintu birarenze. So Imana irakora ibitangaza, n'ubu iracabikora. Muri bajya mubona bitwa ngo n'abaprofete, harimo abakozi b'Imana b'ukuri, harimo abakoreshwa n'Imana, harimo abafise ingabire ya prophecy, hari abafise ingabire ya healing, gukiza indwara,
Imana yayibahaye kandi bubaha Imana barahari. Uyo ni umugwi wa mbere. Hari umugwi wa kabiri nabo bayifise bahawe n'Imana ariko bataye Imana, bari mu vyabo, bari muri business, bakoresha iyo ngabire Imana yabahaye mu kwicira amafaranga, mu kubaka amazina yabo, mu kugira reputation nyene, bamenyekane, bagwanira izina ryabo, bakayikoresha kugira bashike ku byo bashaka, bagume bari hejuru, baboneka, bubahwa, abantu babakomera amashi, ariko Kristo atarimwo. Ibyo rero birashobora gukanga abantu, akabwira ati none ko Imana iriko iramukoresha. Yes, Imana iramukoresha. Imana yaraguhaye ingabire ntikwaka, yarayimuhaye. Hama namba afise iyo ngabire ya healing, Imana irakunda abantu, Imana ifise ubuntu burenze, irayikoresha kugira ikiza abantu. Ibyo rero birakanga abantu, abona Imana imukoresha agaca agenda aguma yumva ati Imana turi kumwe, ni sawa kabisa, agaca yibandaniza muri ya nzira yiwe, kubera abona ibitangaza biba, indwara zikira, ibyo bikamukanga. Hama natwe tubibona tukaguma tumwita umukozi w'Imana, tukamwubaha, tukagira iki, n'ivyo akubwira byose ukabikora. Uyo ni umugwi wa kabiri. Hari umugwi wundi rero wa gatatu, wowo nta n'Imana bigeze bamenya, ntibanakoreshwa n'Imana, ntibakoreshwa n'Imana. Narabetse muri video menga ya mbere ko monde yindi spirituel ya kwita negative irabaho nayo. Sata arabaho, arashobora nawe gukora ibitangaza. Nico bituma ntuzokangwe no kubona umuntu aza kubwira ngo date de naissance yawe, ngo akagukora ko ukagwa hasi, ugaca bibaza ngo ni umukozi w'Imana, ngo byose biva ku Mana. No, hari n'amavideo mbona kuri social media y'ibintu biba franchement, ukaraba ukuntu abantu bariko babamanipule, ukaraba ukuntu abantu bariko bahendwa, ariko ibyo byose kubera iki? Kubera ntibasoma ijambo ry'Imana, ntibuzuye mpwemu yera, biragoye, ntushobora no kumenya udisena ati ibi biva ku Mana. So ndabinginze twige gusoma ijambo ry'Imana, twiranire imigenderanire n'Imana, tuzure mpwemu yera, nibyo bizodufasha kumenya ibiva ku Mana n'ibitava ku Mana. Murakoze.